Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uno munsi, tugomba turabire hamwe citation y'uwitwa Confucius. Aya citation canke aya majambo yagiye avugwa n'abantu batandukanye hirya no hino kw'isi. Tumaze igihe turiko turarabira hamwe amajambo bavuze ko ari amajambo ashobora kwinspira umuntu, ashobora gufasha umuntu kwiyumvira ivyiyumviro bizima, ivyiyumviro bimujana canke se bimuganisha, bimutumbereza kw'iterambere, bikamutumbereza ku vyo yipfuza gushikako. Hanyuma rero aya majambo yitwa Confucius yavuze mu gifaransa, naho tuza kuyavuga ko mu kirundi, yavuze ngo vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Tuyasubiremwo, abasanzwe bumva kandi batahura igifaransa mushishikare ko yumva neza imbere yuko tuyavuga ko mu kirundi. Yavuze ngo vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Tuyavuze mu kirundi, aya majambo agomba kuvuga ngo nta na rimwe muzigera mutora canke muronka ico mutigeze murondera. Ico mutigeze murondera, ico utagize effort, ugira kigoro ngo uhaguruke ukure amaboko mu mpuzu, ureke novuga ngo kubindira amaboko, ureke kugereka akaguru ku kandi, ico kintu ntikizigera cizana. Nta vyagusa bihari muri buno buzima bwa misi yose, muri iyi planete Terre, muri iyi si tubako. Ntiwitege ngo hari ibizokoroka bivuye mw'ijuru kujya kw'imvura ngo uzubona vyizanye, oya, ahubwo bisaba yuko ubirondera. Nimba ata kintu na kimwe uzigera uronka utakirondeye, ico wipfuza cose rero vyumvikana yuko bisaba yuko uhaguruka ukakirondera. Iki kiganiro cacu ntigihengamiye cane 100% muri vya biganiro vy'iyobokamana duhora tugira. Murazi yuko dusanzwe dufise intumbero zibiri nyamukuru, naho hari ibindi bishobora kuza bikishiramwo canke se tukumva ngo tukabishiramwo. Usanga kenshi babifise ahantu bihengamiye muri zino ntumbero zibiri twihaye. Muravye novuga ngo ya banniere ya kino kiganiro, muzosanga ko hariko intumbero zibiri nyamukuru. Izo nazo no kuvuga ngo ni iyobokamana, no kuvuga ibijanye n'ubuzima bw'ukwizera, bw'ukwemera, bwo gusenga, novuga ngo ibiganiro ndoramana hamwe n'iki n'amagara meza. Nivyo biganiro ahanini dushimikirako, nivyo bintu bibiri ahanini dushimikirako: ibiganiro ndoramana, ibiganiro bijanye n'ukwemera n'ukwizera n'imyizerere ya gikristu ahanini. Hanyuma murazi ko hariho n'indi myizerere kumbure ya Kiislamu, kumbure y'ikibudiste n'ibindi kumbure umuntu atokwigura kumbure arasesangura hamwe. Rero ni novuga ngo n'ibiganiro bitubwira ku bijanye n'amagara meza. Rero kino kiganiro mu vy'ukuri ntigitumbereye kuhengamira mw'iyobokamana, ariko aya majambo nagiye numva asa cane nayo dufise mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Novuga ngo mu gice c'indwi umurongo w'indwi uvuga ngo musabe muzoronka canke se muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Aya majambo igituma mvuga nti arafise ahantu ahurira na bino tuko turaraba, ni kubera yuko aya majambo yatweretse yuko ataco umuntu azoronka atagize yene, atakirondeye, umuntu adahagurutse ngo akure amaboko mu mpuzu, ata kintu kizohava kimwizanira ngo gikoroke kivuye mw'ijuru, kiretse umuntu ahagurutse akagirane agakora, hanyuma agaharanira gushika kuco yipfuza gushikako. None rero n'aya majambo y'uwo Confucius yavuze ngo vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Ivyo utarondera, ivyo udaharanira kuronka, ivyo udaharanira gushikako, ivyo udakura amaboko mu mpuzu ngo ubikorere ubirondere, ntibizizana. Ntiwiyumvire ngo birizana ngaho, oya. Harege bishika umuntu ugasanga yerekana yuko afise vyinshi yipfuza gushikako, mugabo ugasanga nta kintu na kimwe ariko arakora.
wewe urafise ivyo wifuza gushikako, urafise intumbero y'ubuzima, urafise igicapo c'uri kuraja mu bijanye n'iterambere, mugabo none uriko urakora iki kugira ngo ushikeyo? Uriko ukora iki? Ni ikihe kiguzi uriko uratanga kugira ngo bikunde ushikire ivyo wifuza gushikira? Aho rero niho vyugariye, kuko mu vy'ukuri umuntu akwiye kumenya yuko ategerezwa gusatira agakura amaboko mu mpuzu akagwanya ubunebwe, kandi iyi mpanuro abandi bakora kuvuga ngo irakijijwe. Impanuro yuko umuntu akwiye gukura amaboko mu mpuzu, impanuro yuko umuntu akwiye kugwana agakombata gushika kwigere rya nyuma, iyi mpanuro ni nzima, iyi mpanuro irakijijwe. Rero ntuzigera uronka ico utarondeye ngo ukibirira kuya, ugire akigoro kugira ngo uharanire kukironka. Ukiharaniye uzokironka, utagiharaniye ntuzokironka. Nuko rero bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, ikiganiro cacu aha niho tugomba tugisoreze. Rero ntigitumbereye kwereka ko wewe uri umunebwe kumbure urindira amaboko, ariko gitumbereye gukebura. Kino kiganiro gitumbereye guhanura, gitumbereye kwibutsa umuntu naho yoba yarasanzwe abizi, kuko hari igihe umuntu asamara canke hari igihe umuntu aguma ata impfane ku bandi canke ku bindi bintu ko ari byo bitumye adatera imbere, bitagenda neza. Iki kiganiro gitumbereye kwibutsa abantu yuko umuntu ico adahagurutse ngo aharanire kukironka, ico adahagurutse ngo agikorere, ico adahagurutse ngo akirondere, bidakunda, adashobora kukironka cizanye, ahubwo ko novuga ngo biva mu byo dukora, biva mu bikorwa byacu, biva mu mwete, biva mu kwiyumvira. Umuntu no kuvuga mu yandi majambo abirema, hanyuma agaharanira yuko byambara umubiri, bigakora, bikaba bizima, bikagenda neza, ariko bidakoroka bivuye mu kirere ngo vyizane gutyo. Murumva twabonye n'aya majambo ajya yuko ari murondere muzogirane, mudodore muzogirane, kuko ugira wese bigenda gutyo, kuko urondera aronka, udodora yugururirwa n'ibindi. Rero murumva yuko rero burya hariho ama principe y'ubuzima, ingene butunganijwe, n'ingene ibintu byaremwe, ko ikintu kiboneka kitizanye, kidakoze kiva mu kirere, ahubwo ko kiboneka umuntu agize gutya, akoze, adandaje, agateka umutwe, akarondera ivyiyumviro bizima yokorera ko, yogendera ko, hanyuma rero bikabona kugira bikabona gukunda. None rero jewe Janvier Manirambona nari ntamanye namwe, aha niho ndabikebanuriye, naho butaha mu biganiro bindi bisanzwe bicishwa kuri Ntamvura Idahita TV.